uri free mason. Okay, akabazo kanyuma rero kugira ngo ico ndakureka ugende papa. Shetani kuri wewe ni kintu ki? Umwami Satani kuri jewe, umwami ndamwita yuko ari umugenzi wa mbere kuri nosi. Subiramo ako kantu. Satani n'umugenzi wanje umwangare wose ni bebe wa mbere kuri nosi. Anyigisha ibyo ncamwo, akongera akanyigisha ububi bw'umwana w'umuntu n'amabwirizwa y'Imana uhoraho data twese ari mu ijuru. Ngoya kwanza twende pole pole. Satani ngoya. Guys, bakunzi bakoresha umwanya media. Leo. Satani n'umwami. N'umwami. Umwami w'abami. N'umwami w'abami. Baba wa mahaya. Hama Yesu nawe? Yesu ni chamamare. Yesu ni legend. Yesu ni chamamare. Yesu ni chamamare. Hama Satani akaba umwami w'abami. Satani kuba umwami w'abami nukuvuga niwe data w'abagarariji aruta abagarariji bose. Niwe data w'abagarariji aruta abagarariji tuzi bose kuri nosi. Kuko kugira ubu uri umugarariji egera hano gato kugira ngo ubu uri umugarariji kugira ubu uri umugarariji egera ngaha ndagufashe fasha ntari egera ngaha kugira ubu uri umugarariji nukuvuga uba umaze gusimba ibyo uhoraho Imana ukabona yuko ibyo uronka bitakwiranye nawe ukaca wiyunga kuri Satani. Sawa. Akabazo rero cyangira uyu munsi Satani bamutereka ngaha na Yesu bakamutereka ngaha bakakubwira ati yambira ushaka wewe woyambira nje nzoyambira bose. Uzobayambira bose gute? Kubayambira bose ni kuvuga yuko Satani yamiho kuva na kera ibintu biriko biraremwa. Icana itamurimbuye mu maso y'abana b'abantu atuvireho cyangwa kanamuturira. Yamuretse abandanye kubaho idunia nawe kamengi kugira isi abana b'abantu bamenye Imana yariyo, bamenye umwana w'Imana uwo ari we, bamenye umwami w'abagarariji uwo ari we. Niyo mpamvu ubona ati Yuda yagurishije Kristo. Umenye yuko Kaisari yari yahagaze ku ngoma. Burya re Kaisari nimuvuge ngo ni ya mitima bya byumviro by'abana b'abantu. Hano dusanga tuko turahuza bakatwumva. Uwo niwe Kaisari. None hari ukuntu gato nyuncanga. None we waremwe nande hagati ya Satani n'Imana na Yesu waremwe nande? Je naremwe na data mbyagwa na mawe. Koresha mwako nasikiye ibi bitu. Wewe wabyawe je ndiko mvuga hagati ya Yesu y'Imana na Satani ninde yakuremye? Jewe naremwe na dawe mbyagwa na mawe. Nibo bakuremye. Ariko amaraso na y'Imana. Urumva wewe waremwe na dawe na mawe. Ariko Imana umutayifise kuri wewe na maraso gusa. Na maraso yonyene. Byonyene ibyo byonyene. None impwemu hema iki wabihawe nani? Kugira ubufisi impwemu tubirabira kuri Adamu na Hawa. Kuko avuga ati umuntu namuremanye inkingi zitatu. Umubiri, umutima na mpwemu wakarohore akorera muri we. Nukuvuga yuko rero jewe kubganje navyawe na mawe ndondegwa na data. Twicare ngaha ntaco. Aha nyene. None sha murabe neza na neza. Yego. Mwene wacu meze neza? Ndashima. Witwa gute? Nitwa Frank Zagarisi umushenzi w'intambara.
wavukiye mu ntara yihe? jewe navukiye Quatre Asiatique I Bujumbura. province Bujumbura. Wavutse wisanga uri mu muryango wa Freemason? jewe Asiatique? naam, Ndio mmezaliwa? ndo kijukuu. Una miaka mingapi? Na miaka 29. Na 69. 29. Nindabaye mujomba. Ikirundi ndachumva ariko si cyane. Unaweza hata kumuuliza kwa Kiswahili. Kwani kuna nini? Acha tumuulize kwa lugha yake. Aha, ni muri field. Sa? Uri muri field. Field. Akazinjejwe nago gushona ibirato. Ikanda mbiri. Amashakoshi abana ku ishure. Isandare. Uri ukorera he? Akazi jewe ukorera hehe? Ndatembera mu mihana. Byonyene. Gusa. Wambaye neza cyane kandi uraberewe ariko uku kuntu wadugije ikanzu. Washatse kugaragaza iki? No. Urabona bambara ikanzu keshi na keshi cyane. N'abantu nyene badashaka kugenda bihuta. Ariko akazi jewe nkora nakihuta cyane. No kuvuga rero ndaduza kugira ikanzu ntigira isanganyo gutabuka hasi. Canke gushikirwa n'ivyondo. Ntigutege. Neza. Kutayigabanije munsi wigabanye gukwire. No. Iyo bida nayo noshobora. Urubatse? Sindubaka. Ndacari bachelor. Urakeneye umukunzi? Ya nabo nkeneye. Kubera kuko igipato canje ni gike. Amaronko yiwe ni makenya. Umukobwa yo gukunda avuga ati ndagukunda ashaka ko dukundana tunatubakane. Uwo mwishura gute? Mu rukundo ntabwo ndimwo. Narakunze ariko narababajwe. Sinkigukunda kandi. Ikintu kimwe mu buzima cyakubabaje mu buzima bw'urukundo utazopfa wibagiye n'icyayi. Yegereza kamikro. Okay. Kupata anayekupenda ni tatizo. Kwa hiyo katika maisha yangu nilipompata yani mwenzi ambaye ni mpenzi alinitenda kutokana sikuwa na vitu. Kwa hiyo sasa unataka kumaanisha kwa kisasa hakuna mapenzi bali wanatamani, kuna tamaa. Ndo hivyo. Papa tuvuga ikirundi kugira ngo abari ko baradukurikirana baze gutahura gatonya. Warakunze ariko urahemukirwa. Wowe wibaza yuko kuguhemukirwa kwiwawe uwo mwigeme yagukuye kuki papa? Okay, yankuye yani kamera yiwanje nari nsanzwe fise. Ni udhaifu wa kibinadamu. Jean ntiwari ushoboye kurangura amabanga y'abubatse. Oya, sikuvuga nari umugabo adashobora gusoma. Ibikwiriye. Umugabo adakwije ingodo. Ibyo navyo vyava kuki bwari ubugaba cyangwa kwari ukubura? No, kwari ukutagira amashure, ukutagira akazi kisumbuye muri leta. Urumva rero amaze kubona abari mu rwego runduta aciye amva ko. Ariko waragiriwe amahirwe basi muravyarana nakana kamwe? Never. Gushikuno nani gihe twamaranye imyaka 3. Imyaka 3. Gushikuno mwanya kuri wewe urukundo rufata nk'iki? Urukundo cye kubganje aho nshitse ndarufata nk'ubunyazi. Ubunyazi. Bivuze ko atakamaro gahari ko gukunda. Yego. Abasanzwe bari mu rukundo kuri wewe ubahanuye iki? Abasanzwe bari mu rukundo barindire ibyiza biri imbere. Nibagigwe n'amanyama yo kuvuga ati jewe naronse umukunzi ngo ndamukunze. Aho nyene akaca afata ingingo yo kumwabira atazi fondation y'umutwe w'umugore uko uhagaze. Uvuze yuko iby'urukundo atavyurimo kandi atana akano raronka ariko bihora bishika ukumva yuko ukeneye nko kurangura amabanga yabubatse ukumva birakugoye gato. Stress mwene izo ziranshikira.
ariko ndihangana nk'uko Yosefu yihanganye. Umva rero muri byose ndavuga ati kunsanganya nabonye naremeye gutsindwa ubu sa n'umugabo ariko ariga gucumbagira. Urumva iki kibazo canje gihagaze ngaha uri umuntu utifuza gusubira mu rukundo bivanye n'ivyo waciyemo ariko bihora bishikaho kumva yuko wifuza igitsina gore ivyo birashika ariko ku bantu twaciye mu buzima nk'ubwo turihangana kuko turazi ivyo twaba twaraciyemo twavuga tereka dutekane. None nk'iyo bishitse ukavyiyumvamo kumva yuko ukeneye kuryamana n'umugore nubwo ahe buryo uhora ukoresha kugira ngo wumve yuko worohewe worohewe. Ico kibazo kuri jewe naragihanaguye mu bwongo bwiwanje. Harabisambanya kuko nimba reka dukoresha imvugo yumvikana sivyo nimba kakigiruku sivyo igihagarara urakenera igitsina gore mu gihe ugikeneye rero gifise burya bushuhe hariho abaca bisambanya hariho nabandi baca baja muri douche bagakoresha gasabo nuko kimya nyine bakavuguta kuri wewe ucu bigenza gute? Kuri jewe kweri mu vraiment isake jewe nikibika. Muri make ntugishuko isake nikibika. Jewe naho umufasoni yo kwambura akagira ivyiwe byose akazanye nari urumva isake nikibika kubera iki ukubabazwa mu byo naciye. Uwakubabaje muhora mubonana? No nari hano. Ari he? Ari muri Rusaka. Uzi indimi zingahe? Jewe mvuga indimi zine gusa. Indimi zine ugwahe n'ugwahe? Ni Giswahili, Chitonga, Chinyanja. Chinyanja ni gihe? Nururimi nyene ruva iyo nyene muri Zambia. Ikindi? Ikindi nachone ni Gichaga. Igichaga. Igichaga nacho ni kirimi chahe? From Tanzania, Kilimanjaro. Ducishizemo gacho igichaga. Kisomi kiri kundwe reso ekofishana shawawiya. Kisomo kiri kundu? Kisomi kiri kundwe ekofishana shawawiya. Uba uri free mason. Okay. Akabazo kanyuma rero kugira ngo ico ndakureka ugende papa. Shetani kuri wewe ni kintu ki? Umwami Satani kuri jewe umwami ndamwita yuko ari umugenzi wa mbere kuri nosi. Subira mwako kan. Satani n'umugenzi wanje umwangare wose ni bebe wa mbere kuri nosi. Anyigisha ivyo ncamwo akongera akanyigisha ububi bw'umwana w'umuntu n'amabwirizwa y'Imana uhoraho data twese ari mu ijuru. Ngoya kwanza twende polepole. Satani ngoya guys bakunzi bakoresha umwanya media leo Satani n'umwami umwami w'abami n'umwami w'abami baba wa mahaya. Hama Yesu nawe? Yesu ni chamamare. Yesu ni legend. Yesu ni chamamare. Yesu ni chamamare. Hama Satani akaba umwami w'abami. Satani kuba umwami w'abami nukuvuga niwe data w'abagarariji aruta abagarariji bose. Niwe data w'abagarariji aruta abagarariji tuzi bose kuri nosi. Kuko kugira ubu uri umugarariji egera hano gato kugira ngo ubu uri umugarariji kugira ubu uri umugarariji egera ngaha ndagufashe fasha nawe egera ngaha kugira ubu uri umugarariji nukuvuga uba umaze gusimba ibyo uhoraho Imana ukabona yuko ibyo uronka bitakwiranye nawe ukaca wiyunga kuri Satani. Sawa. Akabadure cyangira uyu munsi Satani bamutereka ngaha na Yesu bakamutereka ngaha bakakubwira ati yambira ushaka wewe woyambira nje nzoyambira bose. Uzobayambira bose gute? Kubayambira bose ni kuvuga yuko Satani yamyeho kuva na kera ibintu biriko biraremwa.
icana itamurimbuye mu maso y'abana b'abantu atuvireho cyangwa akanamuturira yamuretse abandanye kubaho iduniya nawe kamengi kugira isi abana b'abantu bamenye Imana iyo ariyo bamenye umwana w'Imana uwo ari we bamenye umwami w'abagarariji uwo ari we niyo mpamvu ubona ati Yuda yagurishije Kristo umenye yuko Kaisari yari yahagaze ku ngoma burya re Kaisari nimuvuge ngo ni ya mitima bya vyumviro by'abana b'abantu hano dusanga tuko turahuza bakatwumva uwo niwe Kaisari none hari ukuntu gato nyucunchanga none we waremwe nande hagati ya Satani n'Imana na Yesu waremwe nande je naremwe na data mbyagwa na mawe koresha mwakuna sikia ibi bitu wewe wabyawe je ndiko mvuga hagati ya Yesu y'Imana na Satani ninde yakuremye jewe naremwe na dawe mbyagwa na mawe nibo bakuremye ariko amaraso na y'Imana urumva wewe waremwe na dawe na mawe ariko Imana umutayifise kuri wewe na maraso gusa na maraso yonyene byonyene ivyo byonyene none impwemu hema iki wabihawe nani bo kugira ubufisi impwemu tubirabira kuri Adamu na Hawa kuko avuga ati umuntu namuremanye inkingi zitatu umubiri umutima na mpwemu wakarohore akorera muri we nukuvuga yuko rero jewe kubganje navyawe na mawe ndondegwa na data twicare ngaha ntaco aha nyene none sha murabe neza na neza yego mwene wacu meze neza ndashima witwa gute nitwa Frank Zagarisi umushenzi w'intambara wavukiye mu ntara yi jewe navukiye Quatre Asiatique Ibujumbura province Bujumbura wavutse wisanga uri mu muryango wa Freemason jewe navutse nisanze mu muryango w'abakire ego papa wawe na mama wawe barabakire bari bafise inzu imiduga amazu amaduga amatongo inka n'ibindi kabisa Freemason wayimenye gute yuko uri muri Freemason Freemason jewe kubganje kuko nanjye izina ryanjye nitwa Sengiyumva Son harimo Son Freemason yes uyo muryango warawukuriyemwo wisanzuye uryohewe canke ryabaye nk'isanganya no kuvuga ryabaye n'isanganya kuko haravuga ati hari VIP hariyo medium hariyo small nukuvuga rero muri vyose umuntu araba kamere y'umuryango yavukiyemwo nukuvuga navutse mu muryango w'abantu biyemera banka akagaye ariko no munsi ubuzima bwawe ntibumeze neza jewe ubuzima bwanje ndashima Imana bumeze neza ushona ibirato neza cyane ugashona amasakoshi wavukiye mu miduga n'amabenzi ivyo je nibintwaye kuko vyari vya data na mawe umva urugamba fisigaje jewe hano nukurondera ivyanje kugira nanje ko nzorondoka wavuye muri Freemason ryari Freemason sinabwo ndayivamo uracari Freemason uracayirimwo Freemason iri mu kihe gihugu Freemason ni kuvuga yuko nabagwije umutima rugabo bakomeye batabwoba bafise mu mitima yabo no mu buzima babayemo abantu babahehe baba mu kihe gihugu barihe aho kubgawe uri member Freemason oyaye ndabihakanye igituma ndakubwiye yuko uri member Freemason nukuvuga umuyaga waho wewe uragushikira manura gato aho nyene sawa karibu jana mate nakoroke ni hatari ego okay
uri je ndi member Freemason. Ego. Sigurira ari impamvu ndi member. Urazi impamvu uri member Freemason? Nkaho ko. Aha. Yeah. Okay. Impamvu uri member Freemason cyambere na mbere amarori utwambariye ni Freemason. Giruko. Uko? Vuga rero nta kibazo. Okay. Ego. Icya kabiri ibirato. Remember Freemason. Yeah. Icya gatatu imuzu. Remember Freemason. Gute nibo bazikora nibo babikora ivyo bintu byose. Ibyo byose bizanwa na Freemason. Bizanwa na Freemason gute ugiye tuzi hariho amashira hamwe akora impuzu hari amashira hamwe akora ibirato. Abo bose kugira utunge kugira worore kugira ube umugiza tunga utari remember Freemason wewe uri ize. Imana kuri wewe niki? Imana n'umuremyi wa byose yaremye ijuru n'isi. Arongera arema abavyeyi banje arongera nyibuka ko nanjye nzobaho kuri nosi. Mu gusenga wewe uvuga ngo iki? Mu gusenga kwanje ni kwizina rya data ni rya mwana ni rya mutima mweranda amen. Ubohejeje. Iyo ushatse ikintu ubigeze go dogira ukironka. Ndatakamba dawa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe n'ubukwire hose ibyo ushaka n'ibyo kwasira mu ijuru. Wamubwiye yuko ngo wewe ngo shitani ngo numwami w'abami. Ego. Mugihaha kwisi abakristo bavuga yuko Yesu Kristo ari we mwami w'abami. Ariko wewe wemeje yuko Satani ari we mwami w'abami. Gute? Satani n'umwami w'abami. Igituma ndabivuze uko ndabivuze dushinze ku mahane y'abana b'abantu bafise kuri nosi. Ni kuvuga ushaka kwiyunga ubumwe na Satani. Urigaragaza mu bantu. Ushanga kunga ubumwe na Kristo. Urigaragaza mu bantu. Nukuvuga ushaka kwemera yuko Imana ariwo umuremyi wa byose. Urigaragaza mu bantu. Rero kubwanje Satani ndamufata nk'umwami w'abagarariji kuri nosi. Asumba bo bose. Ati koko na Kristo yaraje asubira aramubisa asubira iwabo mu ijuru. Amusigira ubwami bwiwe. Asiga ubwami bwiwe bwo kwisi. Niyo mpamvu nawe ati azoza kutora biwe. Kandi si ngo izo hanagugwa. Satani ngo arabosha ari ku migozi. Satani naboshe yababoshwe basi ibyumviro by'abana b'abantu babikwije neza gushika aya masaha. Satani araboshe n'iminyororo canke ntaboshe n'iminyororo? Satani naboshwe kuko uno mwanya aracyakora mu mitwe y'abana b'abantu kuri nosi. We wizera nde hagati y'Imana na Satani? Jewe oya ko mu kwizera nizera Imana yonyene rudende. Kuko Imana mu buzima bwanje nta n'umunsi ntumwe izoshobora kungerageza. Ariko Satani umwanya ari wo wose yongwisha hasi. Imana yo ntiyo kugwisha hasi. Imana ni gwisha wayo. Ahubwo Imana iraguhamagara. Yori ihana abantu Imana bakoze amakosa. Imana ni hana Imana burya ihana wa utitahura. Niyo mpamvu akaroro tukabona kuri Sauli na Nataniyeli. Cyo ta Bible. Nukuvuga yuko uko Satani yakadumye isi izimiza abantu bo kwisi nuko nawe ne yasezeye akiri mu ijuru atarakorogwa. Jewe ndamanutse ariko uzoraba bazogukurikira nabo jewe bazonkurikira. Nukuvuga yuko nawene twirinde ya myaka ibihumbi 10 azoyobora Satani. Imana na Satani ni nkande nande? Mbo vuga ati ni novuga ati ni nukuvuga yani sema hata Kiswahili hakuna shida. Naweza nikasema ni yani sifa yani hata urafiki kwa sababu rafiki hamna. Sio rafiki. Naweza snitch. Yani snitch. Snitch mkiwa. Yani kwa ufupi naweza nikasema kwamba wanafiki.
sio unafiki yani snitch ni kama unafiki kwa sababu ni sawa na baba na mtoto. Kwa sababu mtoto siku zote uwezi ukakoma kumzidi baba yako. Kabisa. Na mtoto atabai kuwa mtoto kwa baba na baba atakuwa ndio kuwa baba kwa mtoto. Sasa ndio jinsi walivyo wale. Amadini yazanwe ni kingaha kwisi? Bo amadini kubwacu sino gira menshi yo kuvuga kuko amadini uko tuyabona ubu Kristo bwazanywe n'umuzungu, ubw'Isilamu buzanwa n'umwarabu. Niyo mpamvu kenshi ubona ati uno munsi umwisilamu akemera intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kuvuga abayemeye ya nkingi y'ubw'Isilamu. Ariko ugiye kamere kinyamuji ni kuvuga ubukura supportinga ikara y'umwarabu ko nawene ashoboye. Uravye umuzungu nawene ubu Kristo no kuvuga nawene ukora supporting ivyiwe ubuganga. No mpamvu tubaza isi idini y'Abanyafrika ni yihe? Idini y'Abanyafrika n'ubucakara. Bisigura ko Abanyafrika tagira idini. Abanyafrika turindire aho Imana izo turungikira idini ryacu. Wewe usengahe? Jewe mvuruguta hose. Nta dini wifiti? Jewe idini jewe n'umutima wanje n'umubiri nta mpwemu w'akorohore iri muri jewe. Kabisa. Ibi bintu uvuga abenshi birabatangaza bikanabatera ubwoba. Ubivuga kubera? Ivyo ndabivuga kucyo ku mpamvu y'ubuzima jewe naciyemo n'ivyo nigishijwe n'amakuba abana b'abantu basizemwo. Nukuvuga yuko jewe kubwanje naritahuye uwo ndiwe. Ariko rero cangira esheke yo kuzimizwa mwisi y'abantu bakiriho. Nukuvuga aho mbona n'umupfu agenda ari umuzima. Uri mort vivant. Yes sir. Monsieur. Ubahe utahahe nkuno musi? Jewe aho nahaje nahakwinerekwa. Ni huba. Ubana nande? Umwana w'inkenda apfa yurira inkiti. Mwene wacu? Ndumva uzi ibintu byinshi cyane muri ivyo bintu. Sivyo? Yego. Ufite telefone? Aho ya inimero je telefone sinontuga kubera je ni nyakoreshwa n'abakobwa. Kubera ikutinya kureshwa n'abakobwa? Narababajwe. Waravyawe urakura urabaho. Uciye mu mukobwa nyene mama wawe. Kuki none nawe we utovyara abana baze bakwita papa mugwizisi? Kuri ivyo ndabira ku ntumwa badutanguriye kuri nosi. Intumwa za kera zabira abagore bafise imyaka 40, 45, 50. Ubwenge bugikomera. Ariko kuri twebwe urumva kwabira muri no myaka yacu imyaka 20, 30 uburi umwambuzi w'igihugu. Kandi ubu utazi kurondera ubu utaraba umugabo yiyemera. Kuvuga rero ndindiriye bwa bugabo bwanje nihagera niho nzokwabira. Twigeze kwana n'umugore ariko byaraciye wumva ni kuvuga narakosowe. Wakosowe nande? Narakosowe n'ubuzima nabayeho n'umugore. Ni kuvuga yuko imyaka nagize amahirwe yo kumurondera yari imyaka y'ubucucu yo guhitanwa ubutunzi buri mu misho. Yari kwiba nari kwiba. Ari amakaci nari gutera amajido abantu ngamushira. Ntiwamukwiza ntiwamukandamiza neza kuko nakusikia. Mukitanda petetre kuko nakusikia. Monsieur. Ko unataka kunambia mkunywaji na naye kuna yupi anaosikia raha? Mkunywaji na naye kuna yupi anaosikia raha kati yao watu wawili? Anayekunwa.
uwagaza n'uwagazwa uwumva uburyohe mwene wacu n'uwagazwa we urakoze rero waramwagaza waramutekenya sikuwa mimi hiyo tabia sikuwa nayo mimi sinigeze ariko kubwanje nyimba yabonye yuko ingodi itakwiriye aronka ufite ububasha bwo kumusomba yaragurutse agenda ku wundi kenda ku malari nubaza yuko ubutunzi bwanyu bwagiye buzogarukanwa niki ubutunzi n'ubwonko bw'umwana w'umuntu kuba bijya byose atubwiye ngo wavutse mu miduga n'amazu ni mu bwonko bw'abantu ubutunzi bw'umwana w'umuntu ni ubwonko bwiwe n'ibyo yaba abavyeyi bawe kumbe rero ntibari bafise amahera abavyeyi ntuba amafaranga baracyayafise mu bwonko bwabo ariko mu bwonko rero bwabo havuyemwo ukomeye neza wewe Candabasimba nubaka ubuzima bushasha bwo muri New Hope nk'umuntu yo gukenera kandi yo kuronka gute kuri je nkunda kuyerera kandi jewe simboneka ntuboneka nta nimero ufise nakubwiye telefone sinoshobora gutunga ntinyakureshwa reka ndagushimire cyane mwene wacu urakoze cyane mani kwakira mu bwami bwayo waje naho nojya mu muriro nta probleme kose nakazi Papa, naam, chukua zingine. Bwana, alhamdulillah Mwenyezi Mungu akudishie bwana. Sasa. Naam. Wewe leo. Ipachike sasa mwenyewe Hiyo itabafumu kamata.